Bakunzi bagasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro cyo ku Gasozo TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro Agasozo Talent. Agasozo Talent ni kiganiro nkuko mubimenyereye kibaha amakuru ari karavugwa mu muziki w'u Burundi, amakuru ari karavugwa hano muri industry ya Plus 257. Nkuko muvyumva rero kuri micro ni jewe nyene Babu Derlene Nzima, ikiganiro akaba ari Agasozo Talent hano ku Gasozo TV. Reka makuru yacu tuyahere neza na neza hano kuno muririmvyi Satubisa Aturama Bafle. Ni Satubisa Aturama Bafle nkuko benshi bari bavyiteze, benshi bari barindiranye igishika. Ni Satubi uno musi yashize ahabona album yiwe nkuko yari yavyemereye abafans biwe. Ni album yiwe yitwa Hello Africa. Nkuko mwagiye murabimenyeshwa, iyo album igizwe n'indirimbo zigera kuri 12, aho mwizo ndirimbo bigaragara ko indirimbo zitatu zari zabanje gusohoka. Aha turavuga indirimbo Ishari, Mon Amour hamwe n'indirimbo Icamwa. Uno musi rero biboneka ko indirimbo zose zigize iyo album zamaze gushika ku ma platform atandukanye no kurubuga rwa YouTube rusanzwe rukoreshwa na Satubisa Aturama Bafle. Izo ndirimbo zose zikaba zamaze gushikako. Bigaragara ko rero izo ndirimbo ziriko zirakigwa neza, narijya biboneka ko Satubi yari yagerageje kuzicira inzira, arazitegurira aho zizoshikira. Byukuri biboneka ko ari indirimbo, ari album igiye kuzokwakigwa neza mu bafans biwe hamwe n'abafans b'umuziki w'u Burundi muri rusangi. Tukiri kwa Satubi nyene, ni indirimbo yiwe Ishari iherutse gutogwa na benshi maze itahukana ikibanza ca mbere mwihiganwa ryitwa Ijwi ry'umufana riherutse gutegurwa na iZoom Online mu ntumbero yo gushigikira umuziki w'u Burundi. Nihiganwa ritari ryoroshe na gato kuko biboneka ko ama hit song yose yaraherutse gusohoka yarimwe mu iryo higanwa, aho turavuga Walete ya Natasha, Vumu ya Akes Dan na Kiliko Akili, Try Me ya Berry Music, Mon Amour ya Satubi, Body ya D1 hamwe n'indirimbo Ishari ya Satubi nyene. Gutyo rero agashimwe kabagatahukanye, agashimwe kabagatashe muri Empire Avenue, aho indirimbo Ishari ya Satubi yabaye iya mbere mu gutogwa n'abafana benshi, aho batora indirimbo yabaryoheye kandi imeze neza. Muti none indirimbo Ishari ko yatahukanye ikibanza ca mbere, akarusho kuri Satubi nakahe? Ni Satubi biboneka ko agiye kuzoza ibikorwa vyiwe bigiye kuza biramenyekanishwa ku mbuga za iZoom Online mu kiringo cy'ukwezi kose. Nakarusho gakomeye cyane ku muririmbyi Satubisa Aturama Bafle, aho biboneka ko akarere kaguma kaguka kuriwe kugira ngo ibikorwa vyiwe bibandanye bigera kure. Kurundi ruhande turabona uno mugwi wa bano baririmbyi, turabona Double J na Kiriko kuvaria muri Birman Boy, aho bigaragara ko bazokora igiteramo hariya mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu itariki 26 z'uku kwezi kwa 11. Aho rero ni inyuma yaho bari bamaze imisi itari mike ngaho i Kigali, aho bari bagiye guheraheza indirimbo yabo bari kumwe na Bruce Melody. Bakaba rero bagiye kugaragara mu giteramo cyitwa Buja in Kigali, aho nyene mu Rwanda, neza na neza ahitwa kuri Guild Club. Igiteramo rero kizotangura igihe cy'isaha 1 y'ijoro, aho kwinjira zoba ari amafaranga ibihumbi 10 vy'amanyarwanda. Reka amakuru yacu tuyasozerere neza na neza hariya kwa D1 kuva muri Iteka Music. Ni dimanche le 27 Novembre, bigaragara ko umuririmbyi D1 azoba ari hariya mu Kanyosha, neza na neza ahitwa kuri Mountain Bar. Ni ahazoba hariko habera igiteramo cyitwa Mfise Ubwoba Concert. Giteramo kizoba cyatumiwemo umuririmbyi D1, aho ni inyuma yo gusohora indirimbo Body ari kumwe na Social Mura. Bigaragara ko D1 inyuma y'iyo ndirimbo ari kararonka ibiteramo bigiye bitandukanye. Aho kuri Mountain Bar rero bigaragara ko kwinjira azoba ari amafaranga ibihumbi 3 mu kibanza gisanzwe, hamwe n'amafaranga ibihumbi 5 muri VIP.
abantu baho mu Kanyosha rero lo 27 muzobe mwishikiye neza na neza nga kuri Mountain Bar gushigikira no muririmbyi wacu no muririmbyi wanyu D1 kuva muri Iteka Music. Ikiganiro cyari Agasozo Talent, ikiganiro mwariko mushikirizwa na jewe Babu Derlene Nzima. Agasozo TV turabakunda cyane, mugume mukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Ciao ciao.